canke niye biba bikoroheye urukundo rwo muri filme n'urukundo rwo mu buzima busanzwe nubwo uba wumva wiratiranye n'ubuvuga ati nyene uru ruraryoshe sana kuruta Go mu buzima busanzwe. Go mu buzima busanzwe. Kuri je wariho kubera ko je mbabaye ubuzima bwa nyabwo. Filme nayo ni filme mbafise director nawe bari kwarambesha ubuzima bwiwe ashaka. Ko ateguye story y'undi umuntu mbemo nuko nyene akobwa mu buzima busanzwe nje ndi director. Urukundo rwaje nyene. Urukundo barashaka. Harimo amahera. Angana gute? Mu buzima busanzwe? Urabona none nk'ubu onye bakubwiye ugakerere mu mahera ugakerera kajya kamonde nimba bomereza amafaranga yotuma abeshaha abandi bana 10 no cyambya subizi ko nanse kumukurikiza kubera ko mvuga ati ubuzima ntabwo burabikirenga nakere ko zo baragwanira isahani inuze ubizi gute ho kuzona vyara nabo bandi 10 bo babiyumvira warabavye wabateretse ahantu uri kurarondera amafaranga yo kubagaburira warabateretse ahantu muri bantu bari ngare nk'abana nari kuvyerura Narukuvyerura gusa nyene of course ndabizi ko mbyara kuko muni ari hajya kujya kubora muni yaje nukubwiye abandi boza kandi urumva nimba bomeze amafaranga yotuma bavuga ati ngo abandi bana 10 bazobaho ubuzima busanzwe buraryoshe kubera ko tuba dufise direct man bura kunza Sengaa meze kanize ko meze fresh sana nk'ibisanzwe Ega mbandi ndagusuze kwanza uherereye Daniel Kozi niwe yavuze akaboro kiza singo kujyama n'ivyatwese ako kuramukane kubuntu bw'Imana uko kuye ko twaramuze turi bazima rero right now turi kumwe na kanyana jaja nyene jaja gutumerewe namahoro menshi urameze neza cyane sasa rero guys kiganiro ni cyahera jaja hagurutse ku ntebe agenda baraza kumukamera ko aratambuka kuko nkimubwira nkimubagusa namubwira je ndifuza subiza ibi nyuma bakaba yarambyariye muni sase mpamvu ndabivuze urakuribaza sase mpamvu ndabivuze yari yambwiye ati ngo umukameramani ngo avandega kwa sisi cyangwa ati oya ndaza kubikwibariza mu kinuze kugira ngo yumve gisine ko atari amatiko jaja usa neza we murakoze kandurabere sa murakoze Sasa rero aba bafana bawo jewe ko baranera isoni bako batuma numva nshaka kuvuga ibintu nyene ibintu ngivyo oya urisiri kandi uhagaze ngaho mu mutipe nane kandi uhagaze ngaho niba muzi by the way kanya first uvunda gushimira kwanza ku mwanya wawe murakoze cyane kuko usiga uri busy sana za business zawe nize koza ko zigenda neza tuzi promoting yo gato yacaka oya ndobo nyene na mahitamo yawe oya reka ariko ko biragenda neza ndashima wow by the way filme nyene ufika kwa kushaka simamisha ubura uri Sami wa watu yani amarozi nawe yaragufasha oya nta marozi ariko gusabona ko meze neza pe nubwo ntariko ndakora meze neza ariko gusa rimwe na rimwe ndakora nuko gusa sinkikora nkakera exactly so by the way kanyana je rero impamvu nyamukuru nakubiyani nje ngahanya ntati namatiku namwe yatumye basha gufata urugendo rwose nza kukuraba kandi nzi neza yuko uri kandi umuntu uburi busy kenshi abona so kanyana kubera iki bisa nko mengo ubunya business usigereza umwanya munini ya cyane kuruta film nuko shaka amafaranga kandi garandangije none muri film yo nabwo byagureza amafaranga wumva wari ushaka nundi muntu ariko arakora akazi kamwe konyene ntaco byo kumarira bisaba kuba uri hano uri hariya urondeza urabeko byogenda neza urabona ko ibintu ubunyi burana uko byari bimeze kare siko bimeze ubu exactly ibintu bimwe byaraduze cyarabaye nabi rero turagerageza kurondera hirya no hino kugira ngo turabe ko byogenda neza ariko ku buntu bw'Imana ni fresh okay jaja kanyana uyu munsi urakora business z'ubuzima bwawe kugira uvuze ko ubusanzwe ukeneye amafaranga mbega wakabaye utaraba kanyana ukiri jaja uriyumvisha yuko akabaye ukora business ukora ubonye sindi wivuga muza ko wase ko tuyivugako so mba ndundi muntu nyene ntazi
urumva ubona aho ndi jewe nyene ubu ivyo nza kuba gukora ntavyo mbanzi kubera ko reka ndabwire ko atakintu na kimwe kiba Imana itagiteguye ibintu byose biba n'umugambi w'Imana so reka nshimire Imana basi ko yaranshishije muri no nzira ndimo inzira ndiko ndacamo mbona ari nziza nta kibazo na kimwe fisi namahoro simbuzi ibibazo ariko kubera ko ndiko ndaca muri no nzira ndaro Imana irangwanirira baje mwemwe birakemuka iyo nza guca handi umva ntavyo mbanzi vyaho ariko reka nshima hanyene ndiko ndaca kubera ko nihonze none n'ubwiza bwawe bwose vraiment ni kubera ko urutoki rwawe rutari kwimeta ko ye oh my god niko igihe kitaragera igihe kizogira ryari vraiment ariko hari kwisa uye make gire imeta musoko barazidandatsa abagabo twubatse dukomeze kubatekereza mwebwe abajeragi nkikora gusa cyaba imeta cyaba cyane bwaraje ko mfise umugore akindi yahagaragara usanga nambwe kukwirusha ko nyene ibintu nk'ivyo fanya basi oleyo mabuja so kurongorwa si business umuntu ashobora kwitegura wenyene ubwiwe kurongorwa bitangwa n'Imana n'igihe c'Imana ntuvuga ngo je ngo nzorongorwa uzongorwa nande cenye mu mwaka uzudorongorwa ya nimba Imana yateguye kuzoko nzokubaka ni bon itabiteguye naho nyene yarabonye bikenewe kuri jewe ni sawa naho nyene amahoro menshi kanyana oui experience ugira mu rukundo muri film ni experience ugira mu buzima busanzwe canke niye biba bikoroheye urukundo rwo muri film n'urukundo rwo mu buzima busanzwe nubwo waba wumva wiratira nyine uvuga ati nyene uru ruraryoshe sana kuruta rwo mu buzima busanzwe rwo mu buzima busanzwe kuri jewe ariho kubera ko je mbambaye ubuzima bwa nyabwo filme nayo ni filme mbafise director nawe bari kwarambesha ubuzima bwiwe ashaka ko ateguye story y'undi umuntu mbemo nuko nyene akobwa mu buzima busanzwe nje ndi director urukundo rwaje nyene ko nyene mba ndabishatse ko vyogenda aho nyene hacaza ikibazo cy'ubujuju kanyana oh my god yep kuko cyo kujuju kibaza ati jewe nanda kwandikiye filme maze kwandika filme ndaguhaye ukina uri umugore w'umuntu sasa uwo mugabo wawe mugiye kubana nawe mukibana mwarakundana sana ubuzima bwari rumeze bien kandi vraiment n'imibonano mpuzabitsina yaratwika pe kuburyo nyene yagushikana ukishima byanyabyo mumaze kubana rero acagira ikibazo arakena ndetse acagira n'ubugoya bwo kutuma yani just like a sexy yitabashishene gushaka nyene yani kwiyumvira nyene kuryamana nawo muri filme ndakwandikiye ni uzomwihanganira muzorinde mupfa utongeye kandi kuryamana nawe kandi bizogwa amahoro mu buzima busanzwe rero jaja kanyana mu buzima busanzwe ndabikora nka jewe nyene nka kuyaga nka director rero ubuzima bwawe ku giti cyawe yo ka irashitse wo kuri directinga gute kubera kusana birimo oya nubundi kuko uri direct bisigura ati ubupanga no se urumva nawe uri direct umukobwa nipangira ngo nkundane n'urya uduraba muri bajya baba baje kukudraga hamugashimamo so kubera ko ivyo bintu bitarashikira canke ntari bwigene neza ko vyoshikira mugabo turazi ko turi kwisi ibintu n'ibintu nyene birabaho biragoye tugasimbe ko cyabura cinema ya ni cinema oya kuko uvuze ngo mu buzima busanzwe ni urukundo bari kugwanyago ariko nka je for me urukundo rwo muri filme ndarukunda kubera ko ivyo tutabasha kuronka mu buzima busanzwe kwa kwihangana tuba dukeneye tutaronka mu buzima busanzwe muri filme turabironka musaga je filme ndayikunda sako tubuzima busanzwe urazi gituma naho mu bya bindi bakoreka muri we nuko gusuzo bukinya wihangana ibaze bakukiniye baguhaye kinishije wice sisi mu buzima busanzwe muni basi reka nje kuri muni kora simvuge sisi muni ndamwice muko muri film urashaka kugakubita amakofu kakanuga hari mu buzima busanzwe oya muzo busanzwe sino mukubita fresh rero mu buzima nimba mu rukundo barashaka harimo amahera angana gute mu buzima busanzwe urabona none nk'ubonye bakubwiye ugakerere mu mahera ugakerera kajya kamonde nimba bomereza amafaranga yotuma abeshaha abandi bana 10 no cyambya subizi ko nanse kumukurikiza kubera ko mvuga ati ubuzima ntabwo burabikirenga nakere ko zo baragwanira isahani y'unuze ubizi gute ho kuzona vyara nabo bandi 10 bo babiyumvira warabavye bateretse ahantu uri kurarondera amafaranga yo kubagaburira warabateretse ahantu muri bantu bari ngare nk'abana nari kuvyerura
Nuri kuvyerura gusa nyene of course ndabizi ko mvyara kuko umuntu yari hajya kujya kubora umuntu yaje nubwo abandi boza kandi urumva nimba bumeze amafaranga yotuma bavuga ati ngo abandi bana 10 bazobaho. Ubuzima busanzwe buraryoshe kubera ko tuba dufise direct Imana yo tuba dufise direct Imana to directinga mu buzima tiwe ko ibikora ibi ayo muri filime tukoreshwa n'abantu tugeze aho nyere kuri ivyo boro byo ku Imana to directing byaserura kundi ukuntu Imana ituyoboramwe ukundi iyo wewe reka kubikunda gute ega wewe uko ugenda just ko ngenda urabikunda kuba ukuntu umuntu ashobora kuba yihangana asenga sana arara inzara ujya wundi yani w'umutwitsa ari aboro agenda yubaka ama etage agaca agenda kandagira wa muntu yubaha Imana urakunda uko kuntu Imana iyoboramwe ibi ariko bige byose ni by'igihe gito gari none ndakubaze niko tuvuga igihe gito kimenya ko gute igihe gito uyu mwana urakizi kubera ko tuzi yuko twavukanye nabo twakuranye ariko bapfuye yego tubwire ka dushimize impweme Imana yaduhaye basi reka tudishimira Imana nazo nyene nubwo bari abantu bamwe ashobora kuba bariko barahohoterwa mu buryo kanaka nyene tukomeze gushima hari igihe ibintu byose ni igihe cyacu stone muri ibi bihe mbayeho nabi ejo mbaho neza undi umunsi nzobaho nabi nzobushikwa n'ibibazo undi umunsi umva ikintu cyambere ushira twishira je nishizemo muri ubuzima umunsi ugiye uragiye nimba je nkoreye kibihi karengana suke kirahetse umunsi ugiye uragiye nimba umaze kumukorera ikibi kanyana biba biheze so ndabatumye ko tuzohora ndahugirire ndabatumye ko mwese mwamwumvise kanyana ukunge nateye mukorera ibibi umunsi ugiye ubugiye kandi baca kubarira izo nguvubo zikuraye none sikuvuze abahari man cyangwa kubora utanga ruswa ku mana wewe ku buryo kuna abandi bantu bashaka kuba bayumva atago konto yani wowe hari umuntu umva idogera Imana Jewe ndimwo urimo tubandanye ikiganiro iyo nyine je ndimo kumera kumbajije yes nibaze but everybody here kira muntu wese ngaboro nka 98% bose baridogira Imana sinzi wewe kuri kote yawe ibaze nko kuba je nshobora kuba ndi umutagatifu for everybody fata ibifungo indwi mu kwezi okay sawa indwi mu kwezi ibifungo ndi mu kwezi yani nkisonzisha yani nkamara nka 2 days ntajyana my friend rege Imana ikunda abanyabyaha ikunda abanyabyaha so mana mbabara kwibeshe ubwo reka ngende mbe abavyeyi angiye kuba papa rero abanyabyaha wenda nzoca ndonka bya bintu zose nabose izo nguvuza zikurahe nimba ufise ubuzima bw'Imana rega umva nyene bya bindini bwa buzima nyene tubwe turakontrol yep when uzo kwipangire gukora ikingo gikunda urazi mani yabatuvyipangira hari inzu zimwe mba niganze ngahe Bujumbura hari bigari bimwe mba niganze ngahe Bujumbura akokora ko Imana gusa igucisha ishaka ariko yayo iragerageza nubwo utoba ufise kijya kintu ikaguha umunezero mu bana wene uzi kanyana je ndagukunda cyane we merci sana shangare nawe uyu mana umva iyo ndobo ndavuze gute iyo ndobo ma je ndagukunda cyane kanyana urakoze cyane avuze iki kamera bari kumura nibi ngira ndagukunda nanje anakuja anakuja cyo gukora izina ni cyiza cyo gukora izina ni ikingi kanyana ubu yasiga afise secrétaire amumenyera gahunda so rero kanyana kanagushimira ku mwanya wawe urakoze nyene ama twitegere ibikorwa bya kuri rya chano yawe rya cyane warayigurishije ntaragera aho nayigurisha abiri mu mugambi ariko biri mu mugambi ndavyibatse ikintu kitaragera kiba kiriko kirajayo ntabyo nibaze urumva ni kubera ko mba ntabizi urumva jenzi byo n'umunsi ndabizi ko ibyo ntabyo none nka byo novyuka kadarisi kagwaye sinoyipusha umwe wanje yibereyo canke je ngwaye noyipusha mani ngize bigaciyo biciye hama nkatangura gushasha so mukurangiza rero hanyuma uca ugenda ku byo secrétaire wawe yakora guhamagarira kanyana ino hit ko murakorana na Tambwe Remy kunzi yuko pe uri muri babe yani one of the best actresses dufise mu Burundi sije kandi banagoye kubona pe kugira ngo wumve ko ukorana na Remy nikiye kintu cyakuvutiye kuri Remy kuvutiye ni gusema nini mu Kirundi cyagukuruye yego kuri Remy ya kuvuga dukorane nawe yego ikintu cyambere ndenda kunda filme z'Igiswahili maze gukina filme nyinshi z'Ikirundi cyakabiri Remy n'umukozi
Ego cyane. arakora Everybody know that. icyatumye numva ko je tokorana nuko nanje hari ahandi hantu numva nshaka kwibona ndavuga toke hamwe no mwegera byogenda neza kubera ko yarigeze kubabwira kare dukore asanga mbwa tutokora nta kibazo umwande turakorana ikindi gihe ndamusaba kera cyane ndamwibutsa none wewe kwambwiye dukore bigeze hehe dupange gahunda ndi muri Tanzania kambwiye ari muri Tanzania yavayo gahora nanje nagiye yavayo tugahora nanje naduze Gitega mbwa tuno dukore ryari ico cagiye wari kuravuga rero yani uyu munsi ko muriko murakora nico cagiye cyanyaco rero ni kinyeni kigiye cyari kigeze ewa ndagushimire sana pasta nana nkubura musubyuse tugasanga ngo uwosiga genda na Bibiliya haleluya Yesu mwami reka ndabwira ikintu kimwe Stone bajya abantu turakwiye kububaha cyane man urazi tubwo ko tuvyuka mu gatondo tuyumvira mbe n'umusindaza kuronka 2000 ariko wowe akavyuka avuga ati ndashaka abantu babiri cyangwa umuntu umwe uno musaza kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye man twe tuvyuka turondera amafaranga rero akavyuka akazunguruka amabarabara imihanda kandi agenda n'amaguru hagati y'abantu babiri rero niba barondera ibintu bakora ibintu byanyabyo abantu barondera abandi kwazana mu gakizawe ora mustarondera amafaranga ukujya kuna bakora atembera ntabwo azokubaka eglise amafaranga bakeneye muri iyi amafaranga arakenewe utarondera amafaranga ntabwo bazokora altare ya bien nta ntebe zo kwegamira bazokwicara amafaranga arayoyoboye rega sikuvuga ngo nakeneye simvuze ngo amafaranga nakenewe ariko twebwe iminsi yose twa turi muri ivyo mana dimasha arige wibagira gusenga urabizi weso kwibagira nunda kubaza iyo urose amafaranga njya gusega kagaye sto tuvugisha kuri Weruka gusega ryari wewe yabwo jemye kwa neza muri eglise umunsi mama wanje yapfa kujya kuboro bamusezera warugiye kumusezera aciye imyaka 2 n'inusu weruka muri eglise kandi mama wanje arasenga sana ayo mafaranga urondera barayarose biri gurarondera buri munsi uyo ubu ni miburi nyene ariko barayosigiye ndahindura imuzu narosigice ukabona so kanyana reka tugushimire sana kandi wakoze sana kwe mu kwitanga kwawe bari murakoze cyane kanje gufungura rero yego sha hama nongera ndabashimira Sengaa Media abakunzi ba Sengaa Media muvye ko tubakunda cyane mwandanye mudushigikira muje kuri Jaja Kanyana officiel mukore subscribe ntofise filme vraiment mu minsi mike ngiye kuba inshallah mwongere kuja muri page zanje muje mwibuke kuja kuri Jaja fashion bantu b'Imana mu minsi mike ndabategura yase ko tuganira ku byegeye business oya navuze ibaze uri kwibahana navuze nimba batabyumse tiko tabivugana ubu muvyumve bavyumvite ngahanyene baje kuri Jaja fashion mu minsi mike bagiye gutangura kuzarabona ibikorwa bishasha imyambarire mishasha amastile mashasha nizo guhena zizoba zirimo nizo guhena Manje ushaka jewe no kwambika abantu bombye ati nkoreye exactly sawa bye man gweza giye namwe baheza giye nyene